ubwa mbere hoho turavye mu itegeko ry'ingene amafaranga ya leta ikoreshwa ryari ryashizweho mu 2008 umengo harasabwa neza yuko mu 2016 hogera ivy'ingurane za leta muri BRB vyarahagaze ndetse no muri rya muryango West African Community cari ikintu bahagaze ko cane muri kimwe bita critère de convergence yuko ibihugu bibwiriza kuba vyaramaze kuriha amahera bifitiye amabanki yavyo amabanki makuru y'ibihugu vyayo kandi mu Burundi hari yarakiri atari make ico gihe bavuga daire yuko hari hafi miliyaridi nk'amajana 4 z'amarundi mugabo rero izo ngurane kenshi ziza gute ziza iyo leta iri kirakoresha mu buryo ikoresha bwa misi yose leta ikoresha iravye amatagisi toza mugabo amabezo leta ziragira kumbure ntafatira kukuntu amatagisi abagiye arinjira kenshi abacatamwa ko ati bigurane kugira amatagisi aje bayasubize leta rero yigurana ku mabanki yose hari amabanki yasanzwe nco bita les bons du trésor nayo muri banki nkuru y'igihugu rero ikigurana kugira izirasubiza kenshi rero bakunda kuvuga ati ayo mu banki nkuru y'igihugu kubera ibanki nkuru y'igihugu nyari leta mu yindi bakunda kuvuga ko adaheza ngo asubizwe ubusanga ari amahera guma yinjira muri circuit mu gihugu ataco afatiye ugasanga mu nyuma ico bita masse monétaire ansiyaso yaragwiriye kandi turi kubirajana n'ingene umwimbu ugwira sini faranga rigira agaciro ari uko giyongera mu gihugu mugabo bijana nuko umwimbu uriko uriyongera iyo rero amahera yonyanyagira akaba menshi muri iki gihugu ibintu bitiyongera usanga ata agaciro cyane ico bita devaluation interne byagira shika no mu bindi bihugu igihambaye nuko suma canke biture muri obere bigabanuka ku buryo ayo mafaranga atinda agasubizwa mugano ko tubari karaba menshi amaze kuba menshi rero ingaruka yavyo nuko ifaranga ry'Uburundi shobora kugenda riratagaciro bukebuke uko vyagira ahandi ni kintu rero cyo kwicarira tukaraba uko no mu bintu byigeze gutuma haba inflation ikomeye mu 2012 ndibuka yuko hari hagiyemo yuko masse monétaire yari yongereye ku rugero rudasanzwe turadukurikira nyine masse monétaire igenda yiyongera yari yongere ku rugero rudasanzwe ubu rero kinaco rero nuko tubona yuko nibiharuro by'amaraporo trimestriel bahora basohora bataka ibisohora bica bituma rero umuntu yibaza ibibazo byinshi kandi ibyo bica bifata rero n'igisata c'abikorera utwabo usanga bishurwa no muri leta kuko iyo leta itabishuye kare kubera izo ngorane nyene usanga bibagoye muri bijya bintu baratse mu madeni mu mabanki n'icyo ugasanga ni circuit igize donc amabanki ugasanga yahaye ideni leta amabanki ugasanga yahaye ideni abagwiza tunga bafite ibideni na leta byose ugasanga biriko biragabanya ubushobozi bw'ayo mabanki n'ingene ari karakora akabutera leta muri izi ngwana nka benizi ni internationalisation de dépenses no kuraba ngene hashobora kugabanya ama dépenses adakenewe cyane hanyuma gutoza amakori naho aba tukagerageza kwera société fiscale cyo kintu tumatiko turakivuga kuko aha mu Burundi amakori atangwa n'abantu bake oro yotangwa na benshi kumbure mbere byo baganiriza umuzigo bamwe mugabo hagatozwa amahera menshi kuko pression fiscale mu Burundi naza kitarashikana yakiri 18%. Mbere muri East African Community bavuga yuko muri critère de convergence pression fiscale yategeza kwa 25%. Mu bihugu biteye imbere ho ni 50%. Ukuvuga yuko tukiri hasi cyane.